iyi mwumvanira ry'ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Nongeye kubasuhuza muri kumwe na Venuste Nshimiyimana. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na 22. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Ku munsi wa kabiri nyuma y'intambara yagabwe n'Uburusiya kuri Ikrene, Prezida wa Ikrene Volodymyr Zelenskyy yatangaje ko abantu 137 abasivili n'abasirikare bamaze kwicwa. Mu ijambo yavuze muri iki gitondo yasabye umuryango mpuzamahanga kurushaho gutera inkunga igihugu cye. Prezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden avuga ko Amerika izakomeza guha inkunga igihugu cya Ikrene. Our forces are not going to Europe to fight in Ukraine. Ingabo zacu ntizigiye Burayi kurwanira muri Ikrene, ahubwo zigiye guhumuriza no kurengera abanyamuryango ba OTAN, cyane cyane aho mu burasirazuba bw'Uburayi. Prezida Joe Biden mu ijambo yaraye agejeje ku gihugu no kwisi, ingabo z'Uburusiya ziravugwa mu murwa mukuru wa Ikrene Kiev kuva muri iki gitondo. Amahanga akomeje gutangaza ibihano afatira Uburusiya kugira ngo abukome imbere. Ayo makuru kimwe n'andi avugwa hirya no hino ku isi ni mu kanya, mugume ku maradiyo yanyu. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguwe na mugenzi wacu Aloyizi Bigirimana. Aloyizi, wiriweho? Takize mwiriwe Veniste. Ayabandanya avugwa cyane n'intambara iri muri Ikrene. Prezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ejo kuwa kane yaratangaje ibihano by'inyongera ku Burusiya. Ibihano avuga ko bizosubiza inyuma hafi ubutunzi bw'ico gihugu inyuma y'uko Uburusiya buvogereye Ikrene. Prezida Biden yavuze ko Prezida Putin yahisemwo intambara kandi ko we n'igihugu cy'Uburusiya bazobona ingaruka. Ibi Prezida Biden yabivugiye muri Perezidanse ya Amerika White House mu kiganiro n'abamesha makuru ejo ku munsi wa kane. Ibi bihano bishasha bizokora ku mabanki y'Uburusiya, abategetsi bakomeye hamwe no mu gisata ca tekinolojiya. Kuri iyi nkuru nyene, abategetsi b'ibihugu bihurikiye mu ishirahamwe rya Buraya barakoranye mu nama yihuta ejo kuwa kane nyene, bemeranya guhana Uburusiya n'ibihano ruhasha bizofata igisata c'amafaranga, amasoko ntanganguvu hamwe no kunguruza abantu n'ibintu. Ibihano birimwo kandi ivyerekeye viza zo kwinjira mu Buraya hamwe n'ivyafatiwe abandi Barusiya babujijwe kwinjira ku mugabane wa Buraya hamwe no gufata amatungo yabo. Ni ibihano bizoja mu ngiro bibanje kwemezwa n'intumwa z'ivyo bihugu, ivyitezwe ko biba muri aka gatondo k'uyu wa gatanu. Prezida wa Ikrene Volodymyr Zelenskyy yasabye ibihugu vyo mu burengero gufata ibihano ruhasha nk'ivyafatiwe igisata c'amabanki muri Irani. Ubumwe bwa Buraya bwemeranije kandi gutegura ibihano kuri Bielorusiya kubwo kuba iriko irafasha Uburusiya gutera Ikrene. Tukiri kuri ayo makuru nyene, igipolisi c'Uburusiya carahagaritse abantu barenga 1,500 bari mu myiyerekano yabereye mu bisagara 50 vy'Uburusiya ejo ku munsi wa kane biyamiriza iyo ntambara. Ibi vyavuzwe n'umuhari wo mu Burusiya wigenga uharanira agateka ka muntu. Imyiyerekano yiyamiriza intambara yatanguye inyuma y'aho Prezida Vladimir Putin atangarije intambara kuri Ikrene. Nayo ku mugabane wa Afrika, Repubulika ya Central Africa ejo ku munsi wa kane yararekuye abasirikare 4 bo mu nteko za ONU ziri kubungabunga amahoro muri ico gihugu. Abasirikare ba MINUSCA bahagarikiwe ku kibuga c'indege c'Ibangi ku munsi wa mbere bakekwa kuba bari mu mugambi wo kwica Prezida Faustin Archange Touadera. Umushikirizamanza w'Ibangi ku mugwa mukuru yavuze ko abo basirikare 4 atacaha kizobagira. Didier Tambo yavuze ko amasezerano ari hagati y'inteko za ONU hamwe na leta atabemerera kubarengutsa imbere y'ubucamanza. Abo basirikare 4 bagizwe n'Umufaransa, Umunyarumaniya, Umunyabulgaria hamwe n'Umutaliyano. Ambasade y'Ubufaransa hamwe na ONU bavuze ko abo basirikare bari baherekeje kandi bacungereye umutekano w'umukuru wa MINUSCA General Stéphane Marchenoir yagira afata indege imujana ku mugabane wa Buraya.
urakoze. Abagize bigira imana mukomeje kumva radiyo ijwi ry'Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 mu Rwanda. Mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na 22. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa internet kuri @radio@voa.com no ku mbuga za Instagram, YouTube na Facebook. Adresi yacu ni VOA radio yacu. Iwanyu mu ntara. Tuyagire mwisanzuye kwijwi rya Amerika. Ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuva 7 gushika 7:30 z'umutaga. Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara. Ku munsi wa kabiri nyuma y'intambara yagabwe n'Uburusiya kuri Ikrene, Prezida wa Ikrene Volodymyr Zelenskyy yatangaje ko abantu 137 abasivili n'abasirikare bamaze kwicwa. Mu ijambo yavuze muri iki gitondo yasabye umuryango mpuzamahanga kurushaho gutera inkunga igihugu cye. Mu murwa mukuru Kiev humvikanye urusaku rw'ibisasu biturika. Haravugwa n'amashusho y'imodoka za gisirikare z'Uburusiya mu murwa mukuru. Umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika Jamie Detmer aravuga ko abategetsi ba Ikrene bamubwiye ko imodoka za gisirikare z'Uburusiya zavuye mu mujyi wa Kharkiv zigana Kiev. Abaturage 29 nibo bavuga ko bamaze kwambuka bahungira mu gihugu cya Pologne. Prezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden yaraye agejeje ijambo ku gihugu no kwisasobanura inkurikizi Uburusiya bugiye kwirengera. Yatangaje ko Amerika yafatiye Uburusiya ibihano bishya kandi bikarishye bizagira ingaruka mu gihe cya vuba no mu bihe bizaza, ariko kandi ku buryo bitazahutaza ubukungu bwa Amerika n'inshuti zayo. Toma Kamirindi. Umukuru wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Prezida Putin w'Uburusiya yahisemo intambara agamije kwigarurira Ikrene yose no gusubizaho icyahoze ari URSS, Repubulika Zunze Ubumwe z'Abasoviyete. Prezida Biden asobanura ko ari uguhonyanga amategeko mpuzamahanga ku buryo butaziguye. Ati birasaba igisubizo gikomeye cy'amahanga yose. Muri urwo rwego yatangaje ko Amerika yafatiye Uburusiya ibihano bishya kandi bikarishye bizagira ingaruka mu gihe cya vuba no mu bihe bizaza, ariko kandi ku buryo bitazahutaza ubukungu bwa Amerika n'inshuti zayo. Bityo yasabye n'abacuruza ibikomoka kuri peteroli kutaba barusahurira mu nduru kugira ngo bikirire no kwirinda kuzamura ibiciro. Prezida Biden yavuze kandi ko Amerika itari yonyine, ahubwo iri kumwe n'ibindi bihugu byose hamwe bigize 1/2 kirenga cy'ubukungu bwose bw'isi. Birimo ibihugu 27 bigize umuryango w'ubumwe bw'Uburayi, Canada, Ubwongereza, Ubuyapani na Australia. Bateganya gukumira Uburusiya ku masoko akoresha idolari rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, euro ry'Uburayi bwunze ubumwe, pound ry'Ubwongereza na yen ry'Ubuyapani. Ibihano bigamije guca Uburusiya mu mapiganwa y'ikoranabuhanga n'ubukungu byo mu kinyejana cya 21 no guca intege z'igisirikare cy'Uburusiya n'ifaranga ryabwo ryitwa ruble. Prezida Biden yemeza ko ejo ruble yatangiye kwitura hasi nabi cyane ku buryo butarabaho mu mateka yayo. Ibihano byibasiye ibicuruzwa Uburusiya bugurisha mu mahanga, abantu b'ibikomerezwa bakize cyane b'ibyegera bya Prezida Putin n'amabanki 4 ya mbere akomeye yo mu Burusiya. Umutungo w'aya mabanki uri mu mahanga wafatiriwe. Nk'uko Prezida Biden yabivuze, harimo banki yitwa VTB ya kabiri mu Burusiya ifite imari y'amadolari miliyari 250 muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nayo yafatiriwe rero. Hejuru y'ibihano ku Burusiya, Prezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yavuze ko yafashe icyemezo cyo kongera n'ingabo zo kurengera inshuti zayo bari kumwe muri OTAN, umuryango wa gisirikari uyihuje n'ibindi bihugu 29 by'umwihariko ibyo mu Burayi by'Uburasirazuba. Uyu munsi kuwa gatanu abakuru b'ibi bihugu byose uko ari 30 barahura mu nama kugira ngo bafate ingamba zo mu gihe kiri imbere. Prezida wa Amerika yatangaje kandi ko Amerika izakomeza gutera inkunga ya gisirikari igihugu cya Ikrene
n'inkunga mu byerekeye ubutabazi bwihutirwa, ariko ashimangira ko ingabo za Amerika na OTAN zitazajya kurwanira n'Uburusiya ku butaka bwa Ukraine. Our forces are not going to Europe to fight in Ukraine. ingabo zacu ntizigiye iburayi kurwanira muri Ikrene, ahubwo zigiye guhumuriza no kurengera abanyamuryango ba OTAN, cyane cyane abo mu burasirazuba bw'uburayi. Leta zunze ubumwe za Amerika n'ingufu zayo zose izarwanira buri santimetero y'ubutaka bwa OTAN. Izubahiriza ingingo ya 5 y'amasezerano shingiro ya OTAN ivuga ko iyo umwe atewe bose baba batewe, bityo rero bagomba kumurwanira. Muri uru rwego rwa gisirikari, Prezida Biden yibukije ko Amerika ubwayo n'ibindi bihugu bya OTAN barimo bohereza mu Burayi abasirikare benshi n'ibikoresho byabo by'intambara. Yasobanuye ko abagize umuryango wa OTAN bose kandi bashyize hamwe. Prezida Biden yanzuye avuga ko ibi ari ibihe bikomeye kuri we, ariko ashimangira ko iki gitero kitagomba guhita kidahanwe. Ati Amerika igomba guhaguruka igahagarara ikarengera ubwigenge, niyo kamere yacu. Amaze kuvuga ijambo, Prezida Biden yakiriye ibibazo by'abanyamakuru. Yasobanuye ko atavuze ko ibihano bizahagarika Putin, ahubwo ko bizaca intege igihugu cye cyane ku buryo azagomba gufata icyemezo gikomeye. Prezida Biden yavuze kandi ko atazi niba Putin azakoresha intwaro za kirimbuzi, nuclear weapons mu Cyongereza, arme nucléaire mu Gifaransa. Yashoje atsindagira ko adafite umugambi wo kuvugana na Putin. Urakoze Toma Kamirindi, umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika Jamie Detmer uri muri Ukraine, aratubwira ko Prezida wa Ukraine yiteguye kugirana ibiganiro n'Uburusiya kugira ngo bumvikane ko Ukraine itagiraho ibogamira ariko nayo igahabwa amahoro. Umujyanama wa Prezida Zelenskyy yabwiye ijwi ry'Amerika ati tugomba gukora ibishoboka byose kugira ngo iyi ntambara ihagarare. Urukiko mpuzamahanga rwatangaje ko rushobora kuzakora amaperereza ku byaha byo mu ntambara bizakorerwa muri Ukraine, byanditswe n'ibiro ntaramakuru Reuters. Abantu bagera ku 1300 b'Abarusiya bitabiriye imyigaragambyo kuri uyu wa kane mu mijyi 50 bamagana intambara, batawe muri yombi, ariko muri rusange igihugu kiri mu mahoro kandi hari n'abandi Barusiya bishimiye icyemezo cya Prezida Volodymyr Putin cyo gutera Ikrene. Mugenzi wacu Oriane Itangishaka aganira n'umurundi Augustin Vyukusenge arimo kwigira impamyabumenyi y'ikirenga i Moscow, umurwa mukuru w'Uburusiya. Yamubajije uko umwuka muri rusange wifashe. Umuntu ariko aragerageza kuraba Abarusiya hano i Moscow baratekanye, ukagerageza kuraba abanyagihugu baho genda uraca mu mametro, mu ma centre commercial aho umuntu agiye araca, ko batekanye mugabo bagomba bakurikirana amakuru, baraba ibintu ukuntu biriko biragenda, cyane cyane abone ko mu matelefone bagenda basoma amakuru, cyane ku ma ekra usanga ari nko muri metro, ko mu metro usanga hari ama ekra yerekana amakuru ariko araba hirya n'ino. Ntaco babivuga ko boba bafise ubwoba canke iyo muri ko muraganira mwumva bavuga bate? Ise ntabwo bwa cyane bafise hama gusa si benshi usanga bariko baragira ico bashikirije muri ko muragenda, nko ko Abarusiya kenshi muri nko mu metro ataho muzi nanye kenshi usanga bagenda batekereza ataba ariko bagira ama commentaire cyane, bwa nka bakenya ushaka gusanga bariko ushobora no kuganira canke bahagira ico bavuga. Urumva yuko nka bamwe usanga bashigikiye cyane position ya leta yabo, kuko baguma bafise ubwoba cyane bwa uko OTA yegereza imbibe z'Uburusiya, hama bakabona yuko uvuga ati etape y'intambara babona umenga ni nkaho kuri ya nyuma yari isigaye kuva mu minsi hezaho ibikorwa vya diplomasi bisa nkuko ataco bivuyemo. None wewe nk'umurundi aba ngaha mu Burusiya, murundi w'umunyeshuri aba ngaha mu Burusiya, witeguriye intambara ibandanyije canke igiye gukomera, wewe ubona wokora iki? Intambara ahari kwirabera ubu ibera hanini ku butaka bwa Ukraine,
hama usanga turi Moscow usanga yuko intambara ishobora gushika ku butaka bw'Uburusiya ikabandanya gushika i Moscow. Nibaza yuko ari abantu bakenya bavyibaza, kiretse hamwe yoba intambara ikomeye cyane yohuza ibihugu vya OTAN nkuko bavuga. Mugabo uriko akegerageza gukurikirana amakuru umva yuko ibihugu vya OTAN navyo nyene bari pida, bavuga ko atabasirikare bazorungika muri Ukraine kugira ntibahave batuma haba intambara hagati y'Uburusiya n'ibihugu vya OTAN. Hamwe ho byo ntambara niho umuntu yagira ubwoba cyane, mugabo umuntu yizera yuko bizohera muri Ikrene nyene. Mu makuru ariko arashikirizwa mu binyamakuru muri televiziyo nk'uko bariko barabikurikirana, abari ngaho onye Moscow bo babona bigiye kuzogenda gute? Abantu bi Moscow kubera bakurikirana ahanini ama information officielle aca ku mateleviziyo novuga ati ya leta, kenshi ukunda gusanga amakomantere bagira amakomantere ahuye na novuga ati bishikirizwa n'abategetsi. Hama ariko bagerageza kuraba mu vy'abategetsi bavuga navyo ntibavuga neza aho bashaka nkuza kuzoshika, kuko urabona yuko ni intambara ukuntu bayise ko ari kugarukana amahoro n'umutekano mwabijya Donbass na Lugansk baherutse kwemeza. Ntibavuze yuko bagize intambara muri Ikrene. Hama benshi baragaruka no kwijambo Putin yashikije ejo mwijoro avuga yuko bo bashaka yuko Ikrene yoba demilitarize, nkuko bakunda kuvuga yuko ubu Ikrene yiziziwe n'abantu bafise ideology y'abanazi. Bagiye barica abanyagihugu benshi mu buseruko bwa Ikrene, atankarero ahantu bita muri Odessa canke abantu bamaze gupfa muri Donbass, yuko bavyagiriza abantu bari ku butegetsi bwa Ikrene ko harimwo abanazi benshi, yuko bashaka gutuza rero abo bantu. Bakavuga yuko badashaka ko kipa Ikrene, arivyo bitanga nk'umwize yuko intambara ishobora kutazofata igihe kinini. Naho Augustin Vyukusenge umurundi wiga i Moscow mu Burusiya avuganaga na mugenzi wacu Oriane Itanga Ishaka. Ijwi ry'Amerika uru wa mbere uri Gitego. Mukomeje kumva radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'ikinyarwanda. Mu karere k'ibiyaga bigari mu Burundi nta magare, amapikipiki na bajaje bitwara abagenzi byemerewe kugera muri amwe mu mazone y'umujyi wa Bujumbura guhera tariki ya 11 z'ukwezi kwa gatatu. Ni icyemezo cyatangajwe na minisitiri ufite mu nshingano ze umutekano. Abatwara abagenzi baravuga ko bizabatera igihombo gikomeye. Ni inkuru Ijwi ry'Amerika yabateguriye yifashishije inshuti zayo mu Burundi, mugezwaho na Desire Hatungimana. Hari kuri wa gatatu mu nama yahuje umushikiranganje mu vyajejwe harimo umutekano w'igihugu, igipolisi kijejwe umutekano hamwe n'abajejwe intwaro mu gisagara ca Bujumbura, aho umushikiranganje Gervais ko buca yashikiriza iyo ngingo. Intandaro y'iyo ngingo ngo namasanganya yabaye umurengera nk'uko uwo mushikiranganje yabisiguye. Iyo zone yose twavuze ndabigarutse ko iyo yose y'indani kugimeze nta moto itahayo, nta bajaji itahayo, nta kinga cyawe muri iyo zone kujya bayiderisi. Imoto tubonayo ni moto y'igipolisi, ni moto ifite plake ya leta gusa. Nta kinga dusubira kubona muri iyo zone yose ko mwitangiye. Urarura mugabo uranyobwa kandi umuntu arawumirwa kikayo. None ivyo tuzoba twarisize mu ngiro gushika ryari? Gushika ku itariki 10 z'ukwa gatatu. Itariki 11 azoba ari kuwa kane. Ibyo byuma byose ntacyo dushaka kubona muri zone. Yabara amasosiyete yabara maki nta na kimwe. Abagendesha ivyo vyuma mu gisagara ca Bujumbura bakira nabi iyo ngingo y'ubushikiranganje bujejwe umutekano mu gihugu. Abakorera mu manuko b'igisagara ca Bujumbura babwiye bakunzi b'Ijwi ry'Amerika ko iyo ngingo ije kubirukana mu gisagara, basaba leta gusubira mu iyo ngingo. Iyo ngingo nta muntu atahindura. Umuntu mu taxi ubu utuzibiriye ngaho ngo tuje hiyo akazi mu cyama kikaraheze. Ni nkuko bavuga ati nyene bagafobora mu Kirundi ati aha mu gisagara ntitubakeneye duga nyegerege. Ntibavuga ati ngo turazibiriye ngaho kunuko bagafobora nyene bakavuga ati aha biraheze ni mugende ntitubakeneye ngaha. Tugiye kubaho gute none? Ubuzima bw'umuntu muto wese barabuhagaritse mu cyabo. Nta birisima twese kuronka n'abana kwicwa n'inzara baraho ukuntu bodutunganiriza
bakatwubahiriza tukaguma aho twaradukoreye. Twakira itegeko nk'uko ari itegeko, mugabo iyo umuvyeyi ari umuvyeyi yimye ibera umwana aratevya gusa n'ahandi ariyumvira. Iyo yiyumvira rero aho isubirako akavuga ati ndagoboro ibere ndahaye umwana, bazoraba ngira ngo babisubiremwo baba bafashije abanyagihugu. Nibumva barira cane bazobara inge cyo babafasha. Oya kurenga ikiraro ca Kanyosha ntivyokunda. Toca tubaho gute none? No wavuronka umukiriya aja kibenga za hehe. Utaja busikiraro ntivyokunda. Amafaranga yoboneka kwera. Ivyuma vyoca bikorera hehe. Imoto, amakinga, amabajaji ntabwo yeva mu gisagara ngo bikunde. Ntivyokunda vraiment kubera abantu baca bononekara kandi n'ubusuma bwo ca wabwishe mu gihugu. Nta mahoro yosubira kuboneka kabisa. Abana birababaje cyane kubera ivyuma bitunze abantu benshi, bitunze imiryango itandukanye. Ivyo byose nyakubahwa umukuru w'igihugu arakwiye kuraba yuko natwe erega yo batunitse. Ko leta ari leta nzenza, ari leta nkozi, nibarabe kabisa, nibarabe badegurure, umva umunyagihugu azoca abaho gute. Ishirahamwe gita umutekano wo mwibarabara ku rwego rw'igihugu rirashimiye ngingo y'ubushikiranganje mu byo bujejwe hari mu mutekano. Nixon Habonimana arongoye iryo shirahamwe yabwiye abakunzi b'ijwi ry'Amerika ko hakwiye izindi ngingo mperekeza kuko abariko bafatirwa ingingo atari bo bonyene batera amasanganya mu mabarabara. Guhagarika abo bagendesha ivyo bikoresho nk'uko umengo no atera amasanganya menshi ego ku ruhande rumwe n'ivyo ahanini twoshobora kwamesha n'igihe batari bwaze aya matukutuku canke amamoto n'ibindi vyinshi. Nticabuza ko haba amasanganya, hobaho ico twokwita kwihangana kungana n'ubusa mu barabara y'u Burundi, ico twovuga tolerance zero sur route du Burundi, aho abakora amakosa bose boyahanirwa bataravye ngo ni naka canke ngo noyo oyi. Ubushikiranganje bujejwe umutekano bumenyesha ko amasanganya yatewe n'ibyo vyuma bizoba bibujijwe kugera mu bice bitandukanye by'igisagara ca Bujumbura yahitanye muri ico gisagara abantu 130 mu mwaka uheze 2021. Amakuru abakunzi b'ijwi ry'Amerika bakura mu begereye ishirahamwe ry'abunguruza abantu n'ibintu mu Burundi Atrabu avuga ko ku rwego rw'igihugu haharugwa amakinga taxi vero agera ku 24,000, amataxi moto 9,000 na tukutuku zigeze ku 2,500. Urakoze Desire. Hatungimana uri Kigali mu Rwanda aho bamwe mu basenateri basanga hari imvugo zikwiye kuvanwaho kubera ko zigaragara nk'izicamo abanyarwanda ibice. N'inkuru y'amakuru y'ijwi ry'Amerika Asumutakaboyi. Ikibazo cyazamutse mu kiganiro nyunguranabitekerezo cyahuje abayobozi ba Minisiteri y'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'abasenateri bigaga ku nshingano z'iyi minisiteri. Senateri Kanziga Epifania, umusenateri washyizweho na Prezida wa Repubulika akuye mu basigajwe inyuma n'amateka, niwe wumvikanishije umwihariko kuri we n'abo ahagarariye. Biravugwa mu muryango nyarwanda ko hari abanyarwanda bafite inyito itari nziza ku giti cyanjye numva ihabanye na ndi umunyarwanda, kumva ko hari umunyarwanda witwa ngo ni wasigajwe inyuma n'amateka kandi u Rwanda rwubaka amateka meza. Nkumva rero ko niba hari n'ubushakashatsi iyo nyito yakabaye irebwaho bikareba ibyagendeho ngo iyo nyito ibeho mu muryango nyarwanda bigakosoka. Minisitiri Bizimana Jean Damascene uyobora Minisiteri y'Ubumwe bw'Abanyarwanda yagaragaje ko hakwiye impinduka kuri iyi mvugo. Wagarutse ku kibazo cy'inyito ndetse n'abandi babivuzeho y'abasigajwe inyuma n'amateka. Birumvikana ko bidakwiye, dukwiye gufatanya izi nyito zishyira icyasha mu bantu tukazikosora, ntihagire n'abakomeza nabo kwibona kwa kundi koko ngo bumve ko nabo kuko hari iyo nyito yigeze kubaho bikomeza kubaranga. Dukwiye gufatanya iki nacyo kikava mu bantu tukumva ko hari ibyaranze amateka, ariko icy'ingenzi ni umurongo w'abanyarwanda turiho wo kugira ngo nyine hatagira usigara inyuma. Dukwiye kugendera hamwe. Abasenateri kandi banagaragaje uburyo kugeza ubu amateka yaranze igihugu atarabasha kuvugwaho rumwe. Senateri Uwizeyimana Evode agaragaza ko abandika amateka ubu bayavuga mu buryo bunyuranye bitewe n'ubwoko bw'umwanditsi. Ni ukuvuga ngo inyandiko z'umunyamateka w'umututsi n'inyandiko z'umunyamateka uvuga ko ari umuhutu usanga zidahura ugira ngo barandika amateka y'ibihugu bibiri bitandukanye, ku buryo ibyo bintu nabyo bitera confusion mu babisoma, ku buryo wibaza ngo baravuga amateka y'ibihugu bibiri bitandukanye. Muratekereza ku bintu bijyanye na objectivité, ariko objectivité muteganya gukoresha mu nshingano zanyu kugira ngo mukureho iki kintu iyi equivoque iri muri domaine publique
ni iyihe. Hari na bamwe mu basenateri bagaragaje ko hari bamwe mu banyarwanda bashobora kutazibonamo Minisitiri Bizimana, impamvu yasobanuwe na Senateri Alex Mugisha. Komite nyarwanda ibazi nk'abambaye ingofero yo kuyobora senerije kandi benshi bafata nko kubumbatira inyungu z'abacitse ku icumu. Ese ingamba mufite zo kugira ngo iyo ngofero muyiyambure muhagarare hagati abanyarwanda bagira icyizere cy'uko mugiye gukorera ibyiciro byose by'abanyarwanda nizihe? Minisitiri Bizimana yagaragaje ko komisiyo y'igihugu yo kurwanya jenoside yayoboraga itari ishyiriweho kwita ku bacitse ku icumu. Minisitiri Jean Damascene yibukije kandi ko minisiteri yahawe kuyobora igihura n'imbogamizi ko mu banyarwanda bakigaragaramo ivanguramoko. Dufite challenge yo kubaka umunyarwanda wuzuye utarangwa na fanatizme. Fanatizme bivuga iki? Fanatizme ni ukuvuga abanyarwanda twagiye twiyumva mu byiciro twashyizwemo, abahutu, abatutsi, abatwa, hakaba abafana b'icyo cyiciro cyabo. Mu kiganiro n'abasenateri, minisiteri y'ubumwe bw'abanyarwanda yagaragaje ibyo imaze gukora nyuma y'aho iyi minisiteri ishyiriweho. Ku rundi ruhande, abasenateri bamugaragarije bimwe iyo minisiteri ikwiye gushyiramo imbaraga. Ibyo birimo gushyiraho uburyo buhamye bwo kwigisha amateka yaranze u Rwanda. Assumpta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali. Mu makuru y'imikino turi ku munsi wa gatandatu w'isiganwa mpuzamahanga ry'amagare Tour du Rwanda. Abahatana barakora urugendo kuva Musanze berekeza i Kigali n'urugendo rw'ibirometero 152 kuri wa kane Umufaransa Alexandre Geniege niwe wegukanye agace ka Muhanga Musanze. Jean-Claude Munyandinda. Kuri wa kane hari hatahiwe agace ka gatanu k'irisiganwa mpuzamahanga rizenguruka igihugu. Ni agace ka Muhanga Musanze kareshyaga n'ibirometero 124 na metero 700. Kuri gahunda yari isanzweho, abakinnyi bagombaga kunyura mu Ngororero berekeza ku Kabaya bagatungukira ku Mukamira, ariko byabaye ngombwa ko inzira zihindura ibyerekezo kubera ko agace k'uburengerazuba muri iyi minsi kibasiwe n'imvura y'urushyana ituma imihanda itabanyabagendwa. Abasiganwa bavuye Muhanga bajya Musanze banyuze ku giti cy'inyoni. Abakinnyi b'amakipe yose 18 bari bafite inyota yo kwigaragaza, by'umwihariko abasore b'abanyarwanda batangiranye morali yo ku rwego rwo hejuru, cyane cyane ko bagombaga gusoreza mu bwatsi bwabo, ni ukuvuga i Musanze aho basanzwe bakambika iyo barimo kwitegura Tour du Rwanda. Byatangiye guca amarenga ko agace k'uyu munsi kari bwerekeze mu bakinnyi b'Abafaransa, ubwo Alexandre Geniege ukina Direct Energie na Pierre Roland wa B&B Hotels batereraga umusozi wa Buranga beretse abandi gihandure, ku buryo bari bamaze gushyiramo ikinyuranyo cy'iminota 2 n'amasegonda 48 hagati yabo n'abari babakurikiye, barimo umunyarwanda witwa Uwiduhaye ukinira ikipe ya Benediction mu karere ka Rubavu. Abo Bafaransa bakomeje umurego bazamuka kuri Mukungwa bakiri imbiri. Ku murongo usoza, Alexandre Geniege yerekanye ko ari indahangarwa mu kuvuguta bimwe bita sprint, yegukana etape ya Muhanga Musanze akoresheje amasaha 3 iminota 12 n'amasegonda 18. Uwamukurikiye ariwe Pierre Roland yahageze nyuma y'amasegonda 3. Umwanya wa gatatu watwaye n'umunyarwanda Eric Manizabayo bakunze kwita Karadio ukinira ikipe ya Benediction mu karere ka Rubavu, warushijwe n'uwa mbere amasegonda 19. Alexandre Geniege wegukanye intera ya gatanu ni nawe wari warabaye wa mbere mu gace k'umusogongero cyangwa prologue ku cyumweru. Ku giteranyo rusange classement general, uwambaye umupira w'umuhondo ni umunya Espagne Angel Ruiz Madrazo mu ikipe ya Burgos BH yo muri Espagne, ukurikiwe n'umunya Eritrea Nathanael Tesfazion ukinira Androni Giocatori yo mu Butaliyani. Bombi bakaba bamaze gukoresha ibihe bingana. Umunyarwanda uri hafi ni Eric Muhoza wa timu Rwanda uza ku mwanya wa 8 arushwa n'uwa mbere umunota 1 n'amasegonda 36. Bamwe mu bantu basesengura umukino w'amagare barasanga bizagorana ko hari umukinnyi w'umunyarwanda wakwegukana nibura agace kamwe k'iri siganwa ry'uyu mwaka. Kuri wa gatanu harakinwa intera ya Musanze Kigali ireshya n'ibirometero 152. Yari Claude Munyandinda, i Kigali. Mbere yo kurangiza aya makuru mbibutse ingingo nkuru yari yagize. Intambara yatangiye ejo mu gihugu cya Ikrene irakomeje. Umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Jamie Detmer aravuga ko abategetsi ba Ikrene batangaje ko ingabo z'Uburusiya zamanutse zigana mu murwa mukuru Kiev ahumvikanye ibisasu
giturika. Prezida Volodymyr Zelenskyy wa Ikrene yasabye ko intambara yahagarara hakaba agahenge mu gihe amahanga akomeje gufatira Uburusiya ibihano. Iyo nkuru y'intambara muri Ikrene mwayisanga ku rubuga rw'ijwi ry'Amerika voanews.com na radio yacu @com. Ni hano turangirije amakuru hamwe na Mukuru ya Baro. Tubifurije umunsi mwiza, dukomeze gahunda yo gushyigikira ururimi gakondo n'umuco karande. Dore umugani w'umunsi: utwaje shebuja umuheto agerekaho n'agakeregeshwa ke. Murangize icyumweru neza, mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.